nyuma y'amajambo akomeye cyane ahejeje gushirwa agaragara na leta ya Kinshasa. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko ayo majambo abandanya yibonekeza kandi acanishamwo abene igihugu batari bakeye bivanye no guhamagarira bamwe bamwe kugandagura abandi nkuko amasoko yacu avyemeza. Murazi yuko hari insoresore bita wazalendo ziriko zirafashanya n'igisirikare ca FARDC. Ni nyuma yuko leta yacu y'u Burundi nayo nyene iriko yibonekeza muri ivyo bikorwa bivanye nuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarungitse abasirikare bacu mu ntambara badatahura nkuko amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi avyemeza. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira turaza kubashikiriza ku itangazo risohowe gushika ubu ngubu n'umuvugizi wa leta ya Kinshasa. Amasoko yacu akomeye cyane arajeje kuronka amakuru ku gihugu kibanye c'u Rwanda n'amakuru avurwa ngaha mu gihugu ciza c'u Burundi n'ayandi yerekeye umwari wa M23 nyuma yuko abasirikare bacu bamwe bari kubaratana mu mitwe n'umuyo muhari wa M23 mu nyuma zuko abandi baganutse ngaha mu gihugu c'u Burundi banse kugwanya uyo muhari bivanye nuko babonye yuko iyo ntambara ari iyo badatahura. Reka rero munyemere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira ngaha mu gihugu ciza c'u Burundi. Reka nsubire ndagwe kaze tuti munywanyi wacu kure wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kure wumviriza aya makuru yacu uherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abatwumviriza muri ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, abatwumviriza muri irya nino mu gisagara c'ubudandaji i Bujumbura, namwe mwese muri mu ntara zitandukanye, abari mu Ramvya, abari mu Kirundo, namwe mwese muri makomine agiye atandukanye tubahaye kaze muri aya makuru adushikiye aka kanya. Reka rero tubirenda ukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kure waje gupyonda ijambo sabone kubatarabikora akaniko karyonda gusoma muri musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracoro narakazujyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu mukatorezwa n'umugwi wamenyesha amakuru muhinga akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Leta ya Kinshasa yejeje gushira agaragara itangazo rikomeye cyane ryama rikwiragezwa inijyane hirya nino mu banyagihugu iyo banga mu gihugu c'u Burundi canke mu gihugu kibanye c'u Rwanda nkuko amasoko ava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Rikaba rihejeje gushirwa ko umukono na Patrick Muyoyo nkuko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu rero leta ya Gitega nayo nyene umwanya ku mwanya murashobora kumviriza intambara yoba itangwe bivanye nuko n'akanama kalonika bishikirije bivanye n'amakuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa irya nino bikavurwa yuko intambara ziriko zirategurwa bivanye nuko gushika ibihugu vyopi birajije gutegura intambara vy'umwiharika. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira munyemere tuze kuyagarukaho mu buryo bw'ido nido nyuma yuko igihugu kibanye c'u Rwanda naco nyene co bagejeje kwitegura ibikorwa nyuma zuko leta ya Kongo ariyo nyene iriko iramamaza kandi igakwiragiza ibijanye no kuyoba igira itangure intambara kuri ico gihugu kibanye c'u Rwanda. Ikibabaje muri vyose rero nuko umwanya ku mwanya na leta yacu ya Gitega yoba igiye kwivanga kandi ikisanga muri iyi ntambara, na cyane ko abasirikare bacu bo batomora yuko iyi ntambara idatahuritse kandi badatahura ico bariko bararwana. Ni nyuma yuko rero iyi ntambara tuyinjiyemo nyuma yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafata ingingo ikomeye cyane yo kurungika abasirikare bacu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu nyuma zuko bamwe gushika ubu nibiziga vyabo bitaratorwa. Abatorotse ngaho bavuye muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gushika ubu abashika amajana 200 barapfungiwe i Bujumbura. Amasoko yacu yibanga kemeza yuko gushika ubu ngubu bamwe muri bo bapfunzwe atagahuzu nkuko amasoko yacu avyemeza. Bapfunganywe agahuzu n'abavurwa yuko baravuye mu bwambwe SNDD-FDD bahora mu gisirikare ca kera. Ayandi masoko rero akemeza ibintu bikomeye cyane navyo nyene tugira tuze kugaruka ko ijambo rya Angel Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye ndayubaha. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba. Intambara rero iriko iramota kuri izi mpande zompi bivanye n'amakuru akomeye cyane ayijeje kudushikira ava muri leta ya Kinshasa n'amakuru ava muri leta ya Gitega ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu rero igihugu kibanye c'u Rwanda co nyene ataco kirashima gutangaza kuvyerekeranye n'ibiriko biraba uretse amajambo cyaheruka gutangazwa mu nyuma zuko yari yatangajwe n'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ari we nyene Macron nkuko amasoko yacu avyemeza. Gushika ubu rero akaba yaratangaje yuko imvugo zakwiragije
zakoresheje na Felix Antoine Tshisekedi umukuru w'igihugu ca Kongo ari imvugo ziteye ubwoba kandi zirimo ibikangisho vyoheza biryanisha abene igihugu. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira mu nyemerere yose tuze kuyagarukaho mu buryo bw'idonido, turaza kugaruka dutanga umuco kuvyerekeranye n'umwari wa M23 uriko urahuza igisirikare cacu nayo nyene nk'uko amasoko yacu aherereye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubw'amashiramwe yacu yigenga biravurwa yuko hari amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turi buze kubashikiriza avuga ku basirikare bacu b'u Burundi bari kubarahura n'ibizazane biteye ubwoba muri ico gihugu nyene, nyuma yuko rero barungitswe mu ntambara badatahura bivanye nuko mukuru w'igihugu nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye we n'abategetsi bakenga mu gihugu c'u Burundi bo bishimiye ko boshira amahera avuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo yakorewe mu rudandazwa rwakorewe abasirikare bacu b'u Burundi mu gihe n'abene igihugu nga mu gihugu c'u Burundi ataco bafise co gufungura nk'uko bitangazwa namwe mu masoko yacu yegereye abanyagihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri aka kanya makuru ateye ubwoba ahejeje kudushikira mu nyemerere yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido tubashikiriza ibijanye n'ibigiye gutegurwa umwanya ku mwanya. Turashobora kumviriza urwamo rw'inkozi nini zito zitanguye kumvikana ngaha mu gisagara ca Gitega nk'uko amasoko yacu avyemeza. Mw'ishamba cimeza ry'ikibira biravurwa yuko kuri ngo hariko hararungikwa ibigwanisho ariko gushika ubu hakaba hataramenyekana imvo zavyo. Muze kuvyumviriza muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Ni munyemerere rero mbere yuko tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane munyemerera amakuru yacu tuyatangurire ku makuru avugwa nga mu gihugu cacu Burundi mu bisata bitandukanye. Gushika ubu rero abakenyezi babiri bo ku mutumba Ntobwe muri komine n'intare ya Gitega bari mu minwe y'inyamiramabi kuva ku igenekerezo rya 11 Kigarama mu mwaka wa 2023 inyuma yo guturira umwana w'umwigeme w'imyaka ishika 3 bamuhora ko yihagarika aho aryamye. Amasoko yacu rero aremeza aya makuru na cane nk'uko amasoko yacu ava no muri abo baryango avyemeza. Amakuru ava kuri uyo mutumba avuga yuko rero mukase w'uyo mwana yiganiye umugenzi wiwe nanone we ko uwo mwana yaraye yihagaritse aho aryamye, uyundi nawe aca amugira inama y'ingene bomufasha kugira ngo ntazasubire kwihagarika iyo aryamye. Ni nyuma yuko rero niko guca bazana ibihunda bamuturira ku maguru bongera bamurya inzara mu gihimba c'idondoka nk'uko amasoko yacu avyemeza kandi nuko abamanyi w'uyo muryango bavyemeza. Gushika ubu rero inyuma yo kumuturira ngo bagize umugambi wo kumunyegeza birava biramenyekana haciye hafi indwi. Gushika ubu rero kuri uyo wa 11 ku igenekerezo rya 11 Kigarama mwaka wa 2023 abajejwe intwaro bari kumwe n'abajejwe umutekano nibo baciye bahagarika abo bakenyezi uko ari babiri bashikirizwa inyamiramabe. Gushika ubu rero barakwiye guhanwa vy'akarorero na cane nk'uko amasoko yacu mu bene igihugu avyemeza kugira ngo hatazogira undi asubira gukora ayo mabi. Ibi rero vyama vyibonekeza nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndababwira ukuri ni akamaramaza. Reka rero tubandanirize amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko nga mu gihugu c'u Burundi ariko harakwiragizwa amakuru akomeye cyane atandukanye. Amwe rero akaba ari amakuru y'ibinyoma n'ayandi akaba ari amakuru y'ukuri, ariko ndakubwira ukuri akamakuru akomeye cyane yeje kudushikira ni nyuma yuko imvugo z'ibinyoma hamwe n'amajambo acenishamwo abantu zicishwa ku mbuga ngurukana umenyi ziratuma ibihugu bidashika ku ntumbero y'iterambere vyiyemeje. Ni nyuma yuko rero leta ya Kinshasa nayo nyene ijeje gukwiragiza imvugo zicanishamwo abene igihugu. Gushika ubu ngubu rero ikibabaje cyane nuko ishigikiwe kandi na leta ya Gitega bivanye nuko nyene c'ubaro General Major Evariste Ndayishimiye yaheruka kugirana amasezerano na mugenzi we w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Amasoko yacu y'ibanga rero akemeza ayo makuru nk'uko rero tujya tubitangurire ko kandi tubibashitse ko mu buryo bw'idonido. Ndabwira ukuri rero birababaje cyane. Ivyo ni bimwe mu vyiyumviro vyashikirijwe mu kiganiro cabereye mu nyubakwa z'ikigo gitandukanye gitanga amakuru mu gihugu c'u Burundi kiri mu gisagara ca Bujumbura. Hari kuri iri genekerezo rya 14 Kigarama mwaka wa 2023 aho ico kiganiro cahuza impande zitandukanye zifise uruhara rw'itanga ry'amakuru kandi mwihora itandukanye. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kugira ngo bahanahane ivyiyumviro no gutsimbataza ukwizigirwa nanone n'amakuru
amakuru yizewe kandi ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro ntibuhonyorwe. Ariko nanone kuri iyo ngingo ikaba igaruka ko n'abatari bakeyi mu gihugu c'u Burundi uvuze na cane cane aca yiyumvikana yuko yoba atavuga rumwe n'ubutegetsi, bamwe bagaca batabwa mu mvuto, abandi bakaburwa irengero, n'abapfunzwe bakabarizwa igufwa kubw'amasoko yacu akomeye cane ahejeje kubitomora. Gushika ubu rero wiserukira ico kigo Desire Ndagijimana yamenyesheje ko muri kino gihe ibijanye n'ikwiragizwa ry'amakuru hirya nino kw'isi ryizihiwe nanone n'akaranda k'amakuru y'ibinyoma kandi acanishamwo abantu, mu gihe ibihugu bimwe bimwe gushika ubu biri mu ntureka z'imishamirane y'intambara. Ni mu gihe igihugu cacu c'u Burundi nk'uko yabishikirije kiriko kirahuza kandi kiriko kirumvikana mu ntambara igiye kugihuza n'ibihugu bitandukanye muri Afrika. Amakuru akomeye cane rero nyuma y'uko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagirizwa kuba yarahonyanze amasezerano y'Afrika y'ubuseruko nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ku kijanye rero n'ivyo bikorwa, Kome Bageni nanone wo mu kigo kijejwe kugenzura ibimenyesha amakuru bitandukanye CNC yashikirije yuko bitoroshe gukurikirana hafi amakuru atangwa n'ibimenyesha amakuru bizwi, ariko nanone ngo nuko hari n'abandi nanone bikika mu kiza bagakoresha imbuga ngurukana bumenyi ku buryo ata muntu amenya uwukoresha izo mbuga zabo. Ivyo rero bikaba rero bishikirizwa nyuma yuko CNC ikaba itararonka ubushobozi bwo kubikurikiranira vya hafi. Nayo rero Ding Rugamba w'umwihuriro nanone ry'abarimyi Amikare arashikiriza yuko gushika ubu ngubu abona ko mu bikorwa vyabo co kimwe na bamwe bakabura abandi rero babakorera kandi babafasha muri ivyo bikorwa vyabo bakwiye kuba akarorero mu bindi bikorwa vyose bacisha ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, bakisunga imico kama kandi bakirinda amajambo acanishamwo abenegihugu. Kandi rero ibi vyama vyibonekeza nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Gusa ndabibutse yuko nubwo biruko ni nyuma yuko ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cane, ndabibutse yuko leta yacu y'u Burundi haracyarimwo igipfungu cishi cane, na cane cane bivanye yuko atamwene igihugu nanone arekuriwe gushikiriza iciyumviro ciwe, na cane cane ivyiyumviro bijanye na politiki n'ibindi biba bitandukanye bigenda biriko biraboneka nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Reka rero uko twebabwiye mu funyo amakuru yacu tabandanirize ku makuru akomeye cane yeje kudushikira avugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Ni nyuma yuko rero imvugo zikwiragizwa urwango no gucanishamwo abene igihugu irya nino mu bisata bitandukanye zeje gushikirizwa na leta ya Kinshasa nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ndabibutse yuko amatangazo ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye aremeza yuko leta ya Kinshasa yoba igira igabe igitero ku gihugu kibanye c'u Rwanda nk'uko amasoko aturuka no muri iryo tangazo avyemeza. Amakuru akomeye cane yeje kudushikira rero izo mpande zompi zikaba nyene ziteguriye iyo ntambara no gutana mu mitwe umwanya ku mwanya mu gihe hoba hagize igihugu kitangura iyo ntambara. Ndabibutse yuko rero igihugu cacu c'u Burundi leta ya Gitega yafashe ingingo ikomeye cane yo gufashanya na leta ya Kinshasa nk'uko amasoko yacu avyemeza, bikaba mu nyuma z'uko vyari mu ntumbero yo gukura ku gataka ka Kongo umuhari wa M23. Ariko gushika ubu rero bikaba biboneka yuko vyaba bigiye kudukwegera akarambaragiye, turashobora kwisanga mu ntambara duhuriramwo n'ibihugu bitandukanye na cane cane ibiri muri Afrika y'ubuseruko. Kubwa amasoko yacu rero tukaba twahawe gasopo n'igihugu c'Ubugande na cane cane bivanye ku majambo akomeye cane umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaheruka gushikiriza bivanye na yandi majambo aba ariko arashikirizwa na Felix Antoine Tshisekedi mugenzi we. Gushika ubu rero amakuru akomeye cane nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi yibonekeje mu majambo akomeye cyane. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika nawe nyene ahejeje gusora itangazo cyane na cane cane akengurukira cyane umukuru w'igihugu c'u Rwanda Nyenicubahiro Perezida Paul Kagame bivanye nuko yihanganiye ivyo Felix Antoine Tshisekedi n'abandi bafashanya babandanya bashikiriza. Ni nyuma yuko rero Moise Katumbi nawe nyene ariko arahangana mu myiyamamazo na Felix Antoine Tshisekedi wa Kongo. Gushika ubu ngubu nawe nyene ajeje gushikiriza yuko Felix Antoine Tshisekedi amajambo yashikirije ari amajambo adakwiye. Ndababwira ukuri rero ibiriko birabanga mu gihugu cacu Burundi, intambara turiko turishoramwo mu gihe n'abene igihugu tudafise ico gupfungura, ni intambara iteye ubwoba. Ndababwira ukuri birashobora kudukwegera akarambara umwanya ku mwanya. Rero inkoho zinini zito zito turashobora gutangura kumviriza urwamo rw'izo ngoho bivanye nuko gushika ubu ngubu hariko arumvikana amakuru yuko mwishamba kimeza ry'ikibira ho bahejeje kwibonekeza
amakuru akomeye cyane. Ndababwira ukuri rero umwanya ku mwanya kuri Burundi News TV turaza tubashikiriza amakuru akomeye cyane abeje kudushikira avurwa irya nino mu gihugu cacu Burundi n'ayandi avugwa irya nino mu karere k'ibiyaga binini n'ayandi abavugwa irya nino mu bihugu vy'amakungu ya kure nk'uko amasoko yacu abimenyesha. Gushika ubu rero reka tubandanirize ku majambo akomeye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye Ndayubaye yabandanije nyuma yo kumviriza ibiriko biravurwa nyuma y'amajambo akomeye cyane ahejeje kumvikana irya nino hagati y'igihugu cacu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda n'ibihugu bitandukanye na cyane biri mu muryango wa Afrika y'ubuseruka. Amasoko yacu rero akemeza yuko gushika ubu ngubu nyuma y'ikete ryarungitswe mu biro vy'umukuru w'igihugu muri Ntare Rushatsi rivugiye muri State House muri Uganda bikavurwa yuko rero amakuru akomeye cyane ivyari muri iryo kete bivurwa yuko ryaciye risigurwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye Ndayubaye na cyane ko ashikiriza yuko ivyo ari ibikorwa vy'iterabwoba. Biraboneka yuko rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu André Ndayishimiye Ndayubaye arashigikiye umutambukanyi wiwe nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bivanye nuko gushika ubu ngubu ibikorwa bitandukanye biriko birabonekamwo intambara yo kurungika abasirikari bacu ku rugamba badatahura bivanye nuko gushika ubu ngubu imbaraga canke inguvu turiko turatangaza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na nizo nyinshi gushika izo dusigaranye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndababwira ukuri rero abasirikari bacu bariko baragwa ku rugamba ni ibintu bidatahuritse gusa biramenyereye yuko kandi nibisanzwe yuko umusirikare agwa ku rugamba ariko agwana intambara asigura kandi isiguritse yoba ari ibintu vyumvikana na cyane ko vyo bikururira igihugu cacu ibintu vyiza cyane ariko gushika ubu ubwo ari intambara badatahura n'ibintu bikomeye cyane kandi bizobandanya bitubangamira nkuko abene igihugu bamwe batanguye kuvyumvira kandi bakumviriza ayo makuru ajanye n'abasirikare bacu bariko baragandagurirwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ntambara badatahura. Ndabibutse yuko leta ya Gitega yafashe ingingo ikomeye cyane yo kurungika abapolisi 50 ikabarungika Kinshasa kugira ngo bakurikirane umutekano w'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Tshisekedi. Amasoko yacu rero yibanga akemeza yuko ari abandi basirikari bari mu myimenyerezo na cyane bivurwa yuko bategerezwa kurungikwa muri ico gihugu kugira ngo bazofashanye na Felix Antoine Tshisekedi mu myiyamamazo nyuma yuko kuri ubu ngubu habonetse akarwe kari kateguye kugandagura uhanganye na Felix Antoine Tshisekedi ari wenyene bita Moise Katumbi. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba kubiriko birabanga mu gihugu caciza c'u Burundi. Ibi rero biriko vyama vyibonekeza bica vyumvikana yuko umwanya ku mwanya umwari wa M23 nawe nyene urashobora gutanga intererano kuri imwe mu mirwi irwanya leta y'u Burundi na cyane harimwo Red Tabara n'iyindi mirwi itandukanye nka twirwaneho n'iyindi mirwi y'abasirikare b'u Burundi bariko baratosekarira muri iriya ntambara badatahura iriko irabahuza n'umwari wa M23 aho bamwe bashikiriza yuko nibiziga vy'ababo gushika ubu ngubu biriko biranonekarira ku dusozi dutandukanye muri ico gihugu. N'inkuru rero ibabaje cyane nyuma y'ibi biriko biravurwa ngaha mu gihugu caciza c'u Burundi n'ibindi biriko birakwira irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Munyemere rero ayo makuru n'ayandi twabateguriye tuze kuyagaruka ku buryo bw'idonido dutanga umuco kubiriko biravugwa n'ibindi biriko birakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro. Gusa rero turasavye leta y'u Burundi ive mu gacereri itangaze kuvyo iriko irimiza imbere na cyane nkuko amasoko yacu avyemeza yibanga mu gisirikare. Gushika ubu rero abasirikari b'u Burundi bapfungiwe i Bujumbura biravurwa yuko abashika 200 ari bonyene bo bapfungiwe i Bujumbura kumva zuko banze guhangana n'umwari wa M23 ahubwo bagahitamo gutahuka bashika nga mu gihugu cabo cabibarutse. Amasoko yacu rero munyemere tuze kugaruka kuri izo nkuru n'izindi tuba twagiye tubategurira. Ntimuje kure ibiganiro byacu nakagaruka turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi avurwa irya nino. Ndabibutse yuko umwanya ku mwanya intambara irashobora gutangura hagati y'ibihugu vyombi nyuma yuko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yanse kwibonekeza kandi akaba atarashimye kuva mu gacereri kugira ngo atange umuco kuvyerekeranye n'ibiriko birakwiragizwa irya nino ku mbuga hwaniro zitandukanye. Ndabasabe rero mumanuke musi iyi video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca murabona nakazo jyana nyene mu fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Nimuje kure imbonesha kure yacu kandi irabashikiriza ibiganiro byo kwizerwa bimwe mutobasha kuronka kuzindi mbonesha kure zitandukanye. Ndabibutse yuko iyi ari imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru akomeye cyane kandi iri akaba ari ijisho ry'umwene gihugu adafise akaryo ko kwivugira. Iyi
ni Burundi News TV.